sheri ndakubarire ivyo bintu je numva binteye ikibazo naho amahoro de virema bari ankuru ayo abiri yose birashaka guhinduka amafaranga atari mu mufuko wawe ntushaka kuyizera musaba ikiringo atwongere basi ukundi kwezi agire 2 mois basi kubera eraba ibintu bashaka kuva mu bushima bigafata iminsi kandi nawe ntubiyobewe ayo mafaranga abantu bakifise mu mufuko wabo bakiriko bararondera ntushaka kuyizigira ndagusabye waje kumakaza ariko n'ubu namubuze injira tugare harakanye umushitsi ari mama yoke nikibite amahoro cyane turakomeye yego shandashitsi wa umeze neza ndaduhebye kariba neza yego reka kuvuga n'abahebye bashitse ngaha nkumirwa naraguhebye kweli sanze ari heza nasanze atari ibintu kuri ndumwe kandi sanze umeze neza ndabona ubw'Imana ego ni byiza kuba ahantu heza iyo Imana yakugiriye neza birakwiye kubikora cyane yego nawe ndabona reka kumbarira abana barakomeye ko barakomeye none nagumye ndakuvugisha ndakuzibana iki mama bemwe nwiki ntafana shaka amazi asa ntunagure kinje oya amazi mukira y'inzu no guhamwa amazi yo mu yewe aha naho nje ko byuza ariko amazi asa reka tekana sha nibiheretse amazi yego hanyuma mama ruza nase kwakira mu gikoni hari utuntu nariko ndakora maze iminsi ntafungura neza umva barantekera ibintu nkasanga nta mboga bashiriyemo reka mbe ndatuzana aritegura ngaha kubera kugira tuganire amarusha yego kadabiza yego genda rero amahoro jewe rero nawe uri kurabyironderera ko nabonye ufise abantu benshi nuko ufise abakozi bangahe rero ufise umwe ufise abantu benshi nabakozi gusa nawe utunze bimeze gute kacu ujya mu mazina nyine ngira mugomba kwikabura wironderera reka mama rero umuntu arashobora kuba mu nzu nziza mugakayigira mw'ingorane ni ukuri kw'Imana bajya abantu ubona babonye harimo umuntu uciye umutima wanje w'umugore wangu uturike kubera urumva mikinasi bafashe inzira bagenda ngo kugira nyene ngo batembere aja gutembera batashe acaza nashaka cyabanzanira kijya gihugu wabonye kibi kijyume ngo ni kinyaruguru ngo bakikuye mw'ibarabara hewe papa Miki arabimara ngo bijya wabonye ngo bivuga kwiki nece ndamubwira nti je naco ndabivuga ku mugabo umutima wanje amaruki saduki kubera ujya mwana wawe ngo bagitoye mw'ibarabara ngo bagitora ngo kigowe tukana n'ibigorwa byose bizokama biriko biraza mu nzi wanje mugaca mubikora mutanambajije bakoze agasuzuguro ca ndihorera ahari umutima wanje uri mugore nawe uzica ndi bukore umutima wanje uragowe ariko mama Miki nuko nyene umuvyeyi nkawe uri ahantu hasuku ubabara utuntu kubera ubwo bwana bahitanye utaruzi msirinzi ndakubaza ikibazo mbere ubwo bwana bahitanye ayo Bujumbura bahazi Gisagara kandi bimwe biva ruguru bamuzanye ashikira mu nzi wabo bagitoye mu gifurege reka ndakubwira inama ufata uhitana uwo mwana umubwire utumviriza mwana reka ngene ndakunezereze ndakugirire surprise turyoherwe ndakwereka Gisagara uca umumanukana no kuri Tanganyika uca umufunga mu maso uti ngoma ndakubwira aga surprise mwana ati ubuzima bwa ruguru ndabuguhindura ubone mu Gisagara uca ugitayo cyo wifatira imodoka wiziye azoja kwande arahazi azoberabera ntuzo umugabo wawe ntana kimwe azomenya Miki wawe nta shapa azogira
umwana akuvire mu nzu ugira amahoro ubane n'umwana wawe. Imigambo ntoje niyo uraze nk'ivyo vyana bivuye ruguru bikundi iminyenga nk'imbwa zimwe zikirira cyane kandi rero nikizoheza ngo kimenye niyo caje kiva nuwa mutakwitanganye kerega ntazosura ngo amenye yaje ni yawe naho mu rugo ugira amahoro rero guhamubabaye ubana nk'ahantu ko nico ndaguhanuye ico mbwiye n'ukuri kandi kizotoka cyane uziko mikinase batazoheza ngo bamenye ingene vyagenze nana kimwe boto nzovuga ni gwaruguruye portail rurengere none ngaho Bujumbura ko hose hasa ntibabonye ko gahimbere hose hasa nabibonye yego inzu zirasini niyo hiryo usanga bisa hewe nzokubwira inyishu y'ivyabaye kandi azinze ko bizogenda neza cyane urakozesha ubona ko bakuza none ari mu rwego rwo reka bicyarira Mama Miki twaganiye ibintu byinshi sa ikintu cyanzanye ukaza barakeneye raporo fo y'ukuza nawe tugatanga raporo urabona ko imisi ari myinshi yego sinteba kandi ngomba cy'ingenda sinzi rero amerekezaga yuko mbona uri mu bintu by'ukutega ndagwerekeza nyene kuri ndibaza yuko ntazokugora nzoza n'ukuri yego urazi ko akazi n'akazi dukorera aba bantu ntubizi urazi ukabuze ngene uhangayika yego kwe tuca tugenda zoza kenda kwereke mwakoze mwanyakiye neza kabiri nukugiye kari nzogaruka ntubizi Abana bari hehe? Abana baraje. Miki. Sami. Ni mwicare gatonya. Dusezerane. Serie. Urabona ko afashe urugendo. Hanyuma rero ngiye mu Bushinwa. Muri Chine urazi ko ariho dukunda kurangura ibintu byinshi vya Ndufacom Company. N'urongeye kuzana stock ya Ndufacom Company. Ariko wa musiti City we rugwe karame mabuci itabasohoje nare karinga rero kuko nene bamenyesheje mfata indege ya 3 mu kanya urumva ko amasaha uranafatiye kure cyane ariko nagira ngo sigera bamwigira Serie wanje wewe ni wewe size mu rugo nk'umu responsable w'umuvyeyi uraziga mu rugo neza uraba bana abaja kwishure ura umukozi cyane cyane umurabe ntakora ibitari byo kandi uze wibuke ku ufata neza wa muhungu mushasha twazana kandi urako yarahaye amera neza wibuke kumufata neza hanyuma Miki mafi byukuri nawe ngusabe uzugaragare nk'umwana w'ifura mu rugo witware neza kugira ngo nzosange byose byagenze neza ninza ngasanga wavyitwayemo neza ndazukunda amashokora nzokuzana amashokora mwana hanyuma muhungu wanje urazi ko ndagukunda kandi ndazukunda kwiga ntusamare na gato ngo ntari witware ikicikaye cyane ninza nzokuzanira kandi sibyo mu office hanyuma nawe muhungu wanje nawe nungu umwana mu bandi urabizi nzokuzanira wewe ikoboyi ndozana ikoboyi nziza hanyuma rugwe we niwe nyavuye ku ibintu byinshi burya ku muryango ni wewe ikizere kikazirizwa cyambere sinze nze nsanga hara ibintu wagiye urugurira bugura abantu cyoyo uwonyo ko buje taguhaye uruhusha ntazagere mu rupangu rwacu navyumva data hanyuma ikindi naco bimwe bukunda kwinywesha rugombo nkazumva bavuze ko waborewe n'umunsi n'umwe nzoshika ntana kwirukana wazi ko tubanye Mr. Nimikenya yifatemo neza none papa nyene uragiye papa urazi ko mama dahora nsohoka na papa
none nawe ndabiruragiye hanze sura gusohoka ariko ugarutse papa genda giye kugiye mu gasingoye cyane papa nzogukumbura papa none agiye guhera ntazogaruka ko wumva ntagusohokana wumva rero waramaze kumenyera ndagutwenza mama utozi mama ubugiye mu kibanza cya papa nuko utazoka papa cyenda ku telefone ninde yakubwiye ko je mpfa gukora ibintu bitagira programme jewe umuceri n'ibiharage birahari ntuzugire ikibazo gusohoka nawe ntugwara kwashi sibyo udasohotse ntugwara kwashi papa wabyumvise pa Miki mafiye na Sami umuhungu wanje ntibagiye n'umushiri wanje mama wanyu eka mwese nimuhumure nkigaruka nzoza niteguye hanyuma mwese rero ngishitse nzoca ndabasohokana mwese kuri Tanganyika matwe ko muri Tanganyika mwese je twafite hama ndashira kuri balançoire matwe ko muri na balançoire mugire kuri balançoire nimwe nziza humura rero mafiye siko rero ndabasaye mwese muzo responsable mu rugo mu rugo ndabashimiye cyane reka nihute indege sinsagiye Bose ujane n'Imana. Ego Mungu wangu. Isawa. Ndarushe. Mama ni hali. Ego ni hali ariko cyari inyuma. Ni hali. Ikana kanda kubwira. Ikira hano. Ikira neza. Umfiretse. Ndabona tsina muzi. Ego. Tsirabe neza. Ni pata. Ndamuye kandi. Gabanya amajambo. Ana kanu gapira. Akita Dio. Kari kwisaitsi zanje nabibonye. Hanze ugabanya amajambo. Kana nuko. Ego. Ariko bashanze bambere. Cyo nicyo ndagukura. Nawanze. Zikuti mu mpera Ruhigo. Kandi kutakubwira ntibuta mama namwe. Eganitsi wanje. Ego ariko mbwira. Mama sishaka kabimenye. Akazokoza umuntu azimuzaniye ntuzomvuge. Uriko uranyumva neza? Ndakumva. Ntuzomvuge. Zombwe tena je umuntu ntawe nzi nabonye azima ngo ndazigura. Kugira ndazimwe juranchore. Wena nari nzi kuzizaniye je. Sinana naguchoreye none. Oya nuno musi uranchore. Nzo guchorereje. Oya nchorera. Ndakuzoguchorereje. Uraza koma ku mugoroba? Sawa. Ndakwihanije kandi. Nukuri ndarimira mu nda burundu pi. Sawa. Nani bikonzo guchorera. Nta ngorane ku mugoroba nyene sikera. Nzongera byafasha. Sawa. Ruhigo, isa. Urabona iki mfise mu maguru? Urabona iki mfise mu maguru? Nshagosha. Ruhigo, kwambara Dior canke Jacobs vyombera ariko nuko utagira ndasenga yisenga. Ibyo uravuga byose nta na kimwe no. Ushaka kubitahura mugabo nagenda kure uko kugira abari nababo arabasehera. Ntatewe nta nasenge nifitiye gashaho n'umwe muri runo rugo kwanyu kariho nasanzeho. Urya none umuntu abura abagenzi mu Imana yo abayifise. Ushobora gusanze babantu ariko Imana umugenzi w'abantu. Je ndabizi rugo. Ndabizi ko Imana nawitanga kwihebura. Rero Imana usenga sinzi karamapfungo wafashe mu gico womenya cyo Imana reka ndabyitwe ko yakugiriye neza iyi gift Ruhigo iyi kado ni yawe. Iyi ntabwo yavuye Thessalonike ndabizi twebwe iwacu. Aya none Ruhigo buryo bibagiye uko Imana ica mu bantu wo kwakira ukaraba. Ibyo ni bya Mama Miki na Miki nibaze ko wahubye. Ariko igikuru
akira n'ibyawe ingabire ni yawe rugo tuvugishije ukuri aha niho usanga huzuye imivinyo ya bosi wawe mama Miki ya mitaka tubona ni y'ubusa gusa nimba ari ibyanje ninde yabiguhaye ntibikenewe kumenya uwabiguhaye ariko menya ko ari ibyawe kuko sinabika ijuju ku buryo nyoberwa iyo bantumye ndazi ko bantumye kuri Ruhigo ariko nibaze ko ari inzimano nahawe bimeze neza ubu uraza kuraba ariko ingabire ni iyawe akiye ikiza gukurikira imana niyo ikiza sinohava urazi ko tubanye neza sinohava nzana ibikwica ariko ndazi ko ari gukiza rugo sa nde yaguhaye zino mpuzu nakubwiye ati impuzu ni izawe ako nimba udashatse kuncisha agatwi ariko uwo muntu nubwo ntamuzi mubwire turakoze ndabishikana kandi ntiwibabere ko nawe impuzu wari uzikeneye ndabizi shimira imana rero sawa ndagiye ku kazi kanje turasubiye kibuturabasha kibutura ruguru ku gatumba kabisarane fo aro kibutura sa ibyo mbwiye nyene nibyo yapfuye kibutura utabesha kakubwira kibutura ruguru kwibara ko yapfuye Mauja, urabona ko hasigaye iminsi 3 mbere ndakwinginze Mauja umushahara ndugera kuraba ikibazo Jerejyana umusongo kurabita reka Mauja n'ubundi iyo gorane sino habaye umugore yapfuye umugore wanje ndakwinginze mitike ndugere Mauja ndabwira ingene yakwitaga mu gisagara nivyo bikurangira imbere mu maso yanjye bavyituye waye uri guhendande jewe oya Mauja agira ikigongwe icyo udashaka ko bakubwira nawe ntukigirira abantu uzawukoze wabonye winjiye mu rugo rungana gutya ico waza uti abo n'ibijuju basuka ibifaranga nk'ivyatsi oya nukuri kabisa gira ikigongwe Mauja nukuri gira ikigongwe Mauja ubitika nduke canzo yakorera sigaje igihe kingana iki sigaje iminsi 3 ariko nzoyimarira ngarutse ninde yaguhenze yuko ariko bivyifasha ninde yaguhenze amafaranga nk'ivyatsi reka bavu bahamba bawe nuko umusiga ngo nawe aramusize mwari umaze igihe uri ino uri kuratembagara ngaho ijombo bimeze wewe Sama ivyo ni biki Mauja ukora neza ukayisanga imbere wakora inabi nayo nyene ikagusanga imbere burya abantu bagifise urukundo baracariho abagira ugiye kumugarura ninde yaguhaye itike mbega yo kuduka Mauja
Ruhigo mani muhetsa gi niwe yampa Ruhigo niwe yampa kandi mani muhetsa gi Ruhigo uzosubira niwe aguhaye itike yo kuduga genda uzogaruka uzombona Ruhigo asigaye afise amafaranga yo gutagabutsa asigaye ari bose wahano Ruhigo nyene Sabe? Bwana uyo nkuru numvise niya Ni nkuru? yego hari inkuru numvise muri kano kanya iriko irajana n'umuyaga w'abagiye guhamba bapfuye mu kanya ni wewe uheje gutanga amatike Ndabasabye imbabazi. Ibyo nakoze nari byo nategereza. Urakushaka gukora ibintu ukibagira naho uri mukingene waje gute Mama, sitari kumurika ngo agende n'amaguru. Nakoze ibyo ntarintegereza. Nindanyo mu bisanzwe binjiye ngaho uri Biligate wa kabiri w'i Burundi ngirango mbe waje niki waje n'indege cyangwa waje n'amaguru n'urw'amaguru ndakubwira ibintu utanguye kwigira hano mu nzu wigira responsable ubwira utangure kugira ingorane ndakurahiye kandi aho bukera kabona ibikubaye ntuzugire ngo hari sinakuburiye hanyuma rero uramuhaye itike araduze sivyo kwirembo waciye hashirande wari wangajije udaje ahaje none kutabanje kumbaza ngumbaze programa yanje y'urugo umvuje kunyinjirira genda ikoti yahora yambara kugira ngo acungire uraza ayisize umva mwari muri gacuti magara urinze ufata umuntu ukamuha itike ukareka kugira ngo je mbandanye programa yanje y'urugo ukaba ari wewe umurungitse igikingi c'irembo cyahora gihagarara ku irembo kugira ngo twugarigwe acunge ibihita ukaba umva usituye portail n'uwari wayicunga urumva uruguruye ugomba kagume huguruye sivyo fata ikoti yahora korera yambara uje kwibarabara nta kindi kintu ndagutumye nje kwicara kandi rero ndashiriza abari jewe ngende kwicara ku irembo ngende ndugikiyeho miki ninde wunda bibereye hano muri runo rugo asigaye ninde ashitsweho kugira ngo aje guhagarara ku irembo acungwe portail ngende mimi ndamurungiki abari bagenda bambe miki hagende miki hagende jewe tori kosa nyarutse bebe